Banywanyi ba Bujumbura TV turabaramukije tukaba tubahaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi turaza kuvuga kuri campagne imaze iminsi itegurwa ikaba iri kwitegurwa n'ugwaruka rutandukanye ruhurikiye mu mashirahamwe atandukanye. Uyu munsi turafise umutumire akaba ari umwe mu bari kwarabitegura akaba yitwa Jimmy ndiho kubgayo turaguhaye ikaze. Ndabashimiye nanje kuntumira. Murakoze cyane. Uyu munsi turaza kuvugana vyinshi kuvyerekeye iyi campagne. Izoba ejo itariki indwi isaha 11 kuri FB. Tugiye ku kibazo ca mbere twashaka kumenya ikicimviro cabajemwe gute byatanguye gute. Ubwa mbere kino ciyumviro ni kimwe mu bintu dusanzwe dukora aho bamwe durike mashira hamwe atandukanye hama tukaba dusanzwe dukora ibikorwa byo gufasha imfuvyi abafakazi hama rero tumaze guhura n'abandi twaravuganye turavuga duti tuje hamwe dushira inguvu hamwe dukora ikintu kizima. Ikicimviro nikije kubera yuko umwaka w'ishure ugiye gutangura ariko nicumviro cya gisanzwe kihari hari ibikorwa byinshi tumaze igihe turiko turakora dukorera igihugu dukorera abantu batandukanye. Hama tumaze guhura twarahuye duhura n'abandi urongoye Jade witwa Red Bera n'abandi kandi hama mu nyuma turavuga duti ni vyiza yuko nka jewe nsanzwe ndongo etabite Christian Association nzobikora abandi baravuga uko nabandi baravuga uko gutyo cyo turavuga duti none ntitwoshaka gushira inguvu hamwe kugira ngo dukore ikintu ciza ariko cyo turavuga duti reka dushiremwe nabandi turondera abandi turondera abartiste turondere abantu afite impano zitandukanye. Tukiraho nyene muravuze ko hari abo mwatumiye abartiste bafite impano zitandukanye kandi akaba ari ikintu ciza cyane mwiyumviye kuko nico kinahamagara public ni bandi mwa maratumiye mwiyo campagne. Turavuganye na Big FIZZO ama Kigingi twaravuganye hariho n'izindi video za publicité mu mazimisi mubona hariho Ivekami hariho Club Ihunja hariho Nobleza hariho Chakart hariho witwa Gelaz na Bernard abo bakora muri traditionnel hariho nabandi batashoboye kuronka umwanya kuzo presenter ariko bazoba bahari. Urakoze cyane muravyumva ko azoba ari ibintu bidasanzwe. Hama tugerageje kuraba hariho ibiteramo bikunze gutegurwa mu buryo ariko ugasanga nk'uburyo bwegeranijwe bwabonetse ntibukoze mu gikorwa cari gisanzwe cyo kogwa. Ashatse kuvuga nk'uburyo ugasanga bwagiye gukora ibindi bintu mwe mubivuga ku iki? Turafite ico tubivuga ko cyane ubwa mbere abo bantu barakora nabi cyane hama twebwe si igiteramo duteguye uno munsi honyene turaho nyene ushatse kuvuga ko ni gikorwa kizobandanya. Nshatse kuvuga ko ni gikorwa twatanguye kuva kera hama uno munsi kituragikoze nejo kizobandanya kuko tubwiza kwibaza abo bana tuzoja gufasha mbega ubuzima bwabo buzobandanya bugenda gute mbega imiryango yabo gute ari nayo mpamvu nababwiye yuko tuva mu mashyirahamwe atandukanye dusanzwe hari ivyo turiko dukorera igihugu abo bana tutabataye mwibarabara hama kandi uburyo bwabo ubwo buryo tuzokwegeranya ku munsi wejo ndababwijije ukuri yuko tuzobatumira na mwebwe muze kuri terrain tugende mu bibone hama umwana ntaho nikora nawe aronke amahoro yumve yuko ari mu bandi ari mukira atonze mu kirasi afise ibikoresho bikwiye. Ego murakoze cyane n'ikindi kintu kiryoshe biraryoshe ko vyateguwe n'ugwaruka ruriyumvira gufasha abatoyi babo gufasha abatishoboye rero agira akajambo abwiye abantu kugira bazovyitabira ari benshi. Nakwifuza kuvuga ikintu kimwe muntu uri kurandaba burya umuntu wese usanga yarafashijwe haba muri ubu buryo canke mu bundi nta mugabo numwe adafashwa rero kubw'ivyo hari abana bavukiye ahantu atashwa bari bafise ugasanga yavukiye ahantu ni ntaho nikora ntiyagize amahitamwo ariko yavyisanzemwo uwo mwana nawe hamwe two conversa tugashiramwo uburyo bwacu ejo ashobora kuba umukuru w'igihugu ejo ashobora kuba undi muntu akomeye cyane ejo nawe tuba tumubivyemwo imbuto y'ukuziyumvira abandi gutyo uzosanga ca kintu gitoya ukoze wa mwana ca mubivyemwo imbuto hahandi utoshika ejo wa mwana azohashika azovuga ati nanje narafashijwe reka nanje fashe rero muze mukoreko mukore mu mifuko yanyu. Niki witeze inyuma ya kino gikorwa ino campagne yejo? Inyuma y'ino campagne niteze kubona abo bantu bwa mbere
bari mu ishure kandi banezerewe. Ica kabiri hariho abantu bagize umutima wo gufasha biyumvira kandi gukora ko kandi nk'abantu bashobora kuzoza ejo bagatanga uburyo bwabo bakaba muri iyo kampanye ariko bakabifuza kubandanya babari hafi barahawe ikaze. Bahawe ikaze cyane, ni nayo mpamvu nababwiye ni amashirahamwe atandukanye. Turafise adresse physique, turemerewe n'amategeko gukora ku buryo aba bakeneye kudushigikira bo bandanya kandi babikora, kuko abo bana tuzobandanya tubari hafi, sabo bonyene gusa n'abandi tuzobandanya tubikora. Turavye aho bigeze tuge turabikurikirana, turabona ko igikorwa kigeze ahantu heza mu myiteguro. Ni bande wo bushimira bariko babafasha babahaba hafi? Mere kuri mwebwe nyene Bujumbura TV turi kumwe, ndabashimira cyane kubwo kwishira muri kino gikorwa mukaba muri ko mudushikanira amajwi yacu kure. Ndabandanya Buja FM ndayishimira, hari Ufanisi Africa, hariho UDEV, hariho New Group Business Company, hariho n'abandi batandukanye sino kwibagira equipe turiko turakorana, aba entrepreneurs sociaux batandukanye n'aba artistes nabo nyene bitanga batiziganya kugira ngo kino gikorwa kize kigende neza. Urakoze cyane, tugushimire cyane ko narashoboye kwitaba ubutumire, hama tubifuriza imyiteguro myiza n'ibikorwa vyiza bizobejo. Niteka ridasanzwe kubana namwe, turabashimiye. Ejo tuzoba turi kumwe, turavyizeye cyane gose. Tubashimire namwe banywanyi ba Bujumbura TV, tunabatumira ejo isaha 11 kuri EFB. Tuzoba tuhari twese. Ukwinjira ni utwibutse gato, kwinjira na mafaranga 10,000 gusa, ni make. Na sponsor, ticket sponsor ni 220 canke urashobora no kurenza. Tuzoba turi ngaha nyene, washobora no kuvuga uti je ndafise 100 ibihumbi canke ndafise n'amakaye. Hari n'ababitusaba bakabibuka tubwira ati nta bikoresho. Rero donc haje ibikoresho nta kibazo, nabo nyene turavyakira. Urakoze cyane, tubashimire cyane namwe banywanyi, mwari kumwe na Yvonne Kamariza kuri micro na Scott kuri kamera. Twibutsa kandi ko ibikorwa vya Niyo na Business Company bibandanya mu kurungika no mu gutora amahera biciye muri Eco Cash, Bime Cash mu Burundi na M-Pesa mu bihugu bitandukanye. Bakaba bakora amasaha 28 kuri 28, bakaba bakorera imbere ya Ndamama House. Murahawe ikaze mwese.